ndasubiye kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu mwamuriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza sangwa ikaze nanone mu makuru agezweho ariko gocarya nino mu gihugu c'u Burundi n'amakuru avurwa mu bisata bitandukanye ayavurwa ku mbuga ngurukana bumenyi amakuru aba yanditswe mu bimenyesha makuru bitandukanye ndetse n'ayandi yose muba mwaranyegejwe ayo makuru turiyatohoza twifashishije umurwi w'abamenyesha makuru bakayaturungikira najwe nkatunganya neza nkayagushikiriza ido nido. Tugiye kugaruka ku makuru arabana n'umutekano, amakuru amaze iminsi ariko aravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko tukaza kugaruka ku vyo mwanyegejwe kubirabana n'urupfu rwa Lieutenant Colonel Jean-Marie Nkurunziza. Uyo akaba yarishwe arashwe, inyuma yuko arashwe rero agaca ajanwa mu bitaro mu nyuma akaza gucikana. Urupfu rw'uyo mu koloneli ntago rwavuzwe ko rumwe, yoba ku mbuga ngurukana bumenyi, yoba mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'andi makuru yose yagiye aranwanwa ijya nino. Hari ivyo duhejeje kumenya rero, bamwe boba baravuze ko ngari umuhari witwaje ibigwanisho woba waramurashe ngo mu ngwano zabereye mu kibira, nayo abandi bakavuga yuko ngo yagambaniwe ndetse ngo yoba yarishwe n'abari mu gisirikare c'u Burundi. Ivyo vyemezwa nande? Ivyemezo vyo bari ibihe? Ivyo abantu bamwe n'abandi bashikiriza ni ibiki? Turaza kubimenya turabere hamwe vy'ukuri koko urwo rupfu rwoba rwaratewe n'iki. Kumwe n'ayandi makuru yose nakubwiye mu mfunyapfunyo arabana n'umutekano, muraza kugenda muyakurikira manyido nido. Cotegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri subscribe kugira dushize ko inkuru uraje mu bambere bashikirwa nazo. Namakuru tuba twatohorejwe n'umurwi w'abamenyesha makuru bakayaturungikira najwe nkatunganya nkayagushikiriza. Imbere yuko turaba ibindi vyose biriko biravurwa, reka mbanze ndakubwire yuko abasoda babiri barimwo Intwazagabo yo ku rwego rwo hejuru bishwe. Urupfu rero rwa Lieutenant Colonel Jean-Marie Nkurunziza rukaba rutaravuzwe ko rumwe. Uyo batazira amatwi yararashwe araswa uburyo abantu bamwe bavuze yuko budasigutse, bikavurwa yuko ngo yari ari kumwe n'abandi basirikare ndetse n'umucungera nawe akaba yararashwe nawe agacapfa ubwo nyene. Vyabaye igihe abasoda b'ikambi y'110 yijejwe kunganira abari ku rugamba bariko bararasana n'abantu bitwaje ibigwanisho nk'uko amakuru yatangajwe abivuga. Vyabereye ahitwa muri komine Bukeye intara ya Muramvya hagati mu gihugu mu mpera z'indwi irangiye. Amwe rero mu makuru yakwiragiye cane avuga yuko Lieutenant Colonel Jean-Marie Nkurunziza ari we yararongoye ikambi igira 110 ijejwe kunganira abari ku rugamba, isanzwe ikorera i Bugarama muri komine ya Muramvya. Ariko urupfu rwiwe rukaba rutavugwa ko rumwe, hakaba hatanguye kuvurwa yuko ngo uyu musirikare yoba yarishwe nabo bari kumwe mu gisirikare. Abamwegereye bemeje ko yapfuye, yafashwe n'amasase aca ajanwa mu bitaro vya Giko mu Bukeye, aho yaciye rero acikanira kubera gukomereka. Uwacungera ubuzima bwiwe yaciye apfa ubwo nyene. Iyo Ntwazagabo rero ngo yoba yahora iba ku mugwa mukuru wa politike Gitega, akaba yarahejeje guhabwa ayo mabanga vuba atamisi myinshi iheze. N'amezi 3 aheze ari muri ayo mabanga, yabana neza na bose. Ababanyi biwe rero bari mu mubabaro co kimwe nabo bahoze babana batakiri bo Burundi. Vyavuzwe n'umupfasoni yahoze ari umubanyi wiwe, ubu akaba asigaye aba mu gihugu co muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko. Amakuru ataratohozwa n'uruganda rwacu avuga ko hoba hapfuye abantu benshi, mugabo nta mutegetsi n'umwe aravyemeza canke ngo igisirikare c'u Burundi kigire ico kivuze kuri urwo rupfu. Bikaba rero uko amakuru yo kwizera abivuga, bikaba rero umukuru w'umutumba wa Busangana yavuze ko hakomeretse umusoda umwe mu gihe abasoda bariko bararasana n'abantu bitwaje ibigwanisho, bakaba bariko rero ngo barabatuza. Nta tangazo igisoda c'u Burundi kiravuga kuri urwo rupfu, nta tangazo kirashira habona, nta n'umurwi witwaje ibigwanisho uravyemanga. Ahantu rero abo basoda biciwe hahana urubibe n'ikibira, vyama vyavuzwe ko hari kirimwo imigwi y'abantu bitwaje ibirwanisho. Ntibiratomoka ko
woba ari umurwi witwaje ibigwanisho wateye abo basoda canke boba ari abagizi ba nabi bitwaje ibigwanisho nkuko abajejwe intwaro baho babivuga. Mu yandi makuru yavuzwe cane yuba ku mbuga ngurukana bumenyi, amakuru bamwe bagiye barahabwa mu mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye bakoresha, bagiye bavuga yuko bidashoboka ko uyo musirikare yoba yarishwe n'abandi bantu batamwegereye kuko yaracungerewe cane, kandi bivurwa yuko ngo ivyo bavuga vyose ngarirementanya kuko ngo abamurashe barazwi ngo nabo bari kumwe mu gisirikare kandi ngo batumwe n'abategetsi. Ivyo vyavuzwe cane ariko nta vyemezo bitangwa, ivyo akaba ari vyo bamwe n'abandi bariko barahanahana, twe tukaba tukiriko turarondera ivyemezo kuko kumvo nyakuri zoba zaratumye uyo musirikare araswa. Bamwe rero mu bagiye bavuga ibitandukanye bagiye bavuga yuko ngikizwi ari uko komanda batariyo atagira patrouille, gutyo rero kuvuga yuko ngo uyo musirikare yoba yarishwe ari kuri patrouille ngo ntago ari vyo nirementanya. Bivurwa yuko rero ngo atwara batayo irimo ngo kompanyi zine z'abasirikare, ikindi ngo nta komanda kampanyi akora patrouille, ngo nta na shefu akora patrouille, bikogwa ngo na section canke se equipe. Abantu rero bamwe bakavuga yuko ivyo vyoba bivurwa yuko ngo yishwe ari muri patrouille ngo atari vyo, ahubwo ngo yoba yaragambaniwe, akaba yarishwe ngo n'abantu bizwi neza ko begereye ubutegetsi. Ivyo vyavuzwe ariko nta vyemezo biriko biratangwa kuco bacinyegeje inyuma y'ugo rupfu rwe. Vy'ukuri n'amakuru tubandanya kuba tohoreza mu makuru yacu ataha mukazobikurikira yose bwido nido. Lieutenant Colonel Jean-Marie Nkurunziza batazira amatwi matricule SS 1300 yacikanye ku mutaga wo kuri uyu w'Imana ku bitaro byo mu Bukeye aho yari yagiye kuvurirwa. Uwo yari asanzwe arongoye ikambi y'Ijana yari yakomerekejwe cyane n'amasasu yarasiwe mu ishamba rya Teza, aho bivugwa ko yari arongoye abasirikare bari mu bikorwa byo gukizura. Ayo masasu yarashwe n'abantu batashoboye kumenyekana, yarahitanye kandi ubuzima bwa Caporal Fidel Ndayitwayeko yari asanzwe acungira ubuzima bw'iyo ntwazangabo mu gisirikare wo mu mugwi wa 34 w'ishure kaminuza rya gisirikare iskamu. Hakaba hari amakuru avuga ko abo basirikare bariko barakizura baguye mu mutego w'abantu bitwaje ibirwanisho, umutego mbere uba wakurikiwe no kurasana ku mpande zose. Naho biruko urupfu rw'abo basirikare babiri rukaba ruteye amakenga. Bamwe mu basirikare ndetse n'abakurikiranira hafi ibijanye n'ubwo rwego baribaza ingene urongoye batayo hamwe n'umucungerera ubuzima bashobora kwicwa muri ubwo buryo, hanyuma abo bari kumwe ntihagire ico bakora. Barongera bakavuga ko ari ibintu bitumvikana ingene urongoye batayo ashobora kuja imbere y'ingabarongoye mu gihe ariwe yategerezwa gutanga amategeko. Aha mukamenya ko igisirikare cy'u Burundi gushika ubu ataco kiravuga ku bijanye n'urupfu rw'abo basirikare babiri hamwe n'uburyo bishwemwo. Lieutenant Colonel Jean-Marie Nkurunziza avuka ku mutumba Murago zone Buziracanda muri komine Ndava intara ya Mwaro, mu gihe uhora mucungerera ubuzima nawe ariwe Caporal Fidel Ndayitwayeko avuka muri komine Kibago intara ya Makamba. Emmanuel Niyunge ko tugushimire. Tukivuga ibivugwa mu gisata cy'umutekano, hari umutama w'imyaka 85 yaraye yishwe atamagujwe imipanga n'abantu bataramenyekana ku mutumba Gasenyi muri komine Buganda ni mu ntara ya Cibitoke. Amakuru avi Buganda avuga ko uwo mutama yoba yahowe ko ari umurozi. Mu muryango wiwe basaba ko hoba amatohoza kugira bamenye abagandaguye uwabo. Abajejwe intwaro muri komine Buganda bamenyesheje ko amatohoza aja yatanguye. Tukivuga ibiri mu gisata cy'umutekano, hari bishasha mu bijanye n'urupfu rw'uwari umukenyezi wa Aroni Ndayishimiye, Intwazagabo mu gisirikare arongoye ingabo zikorera mu ishamba cimeza rya Rukoko. Amakuru RPA yegeranije hirya no hino yerekana ko umukenyezi wa Aroni Ndayishimiye atishwe n'abavuye hanze. Aroni Ndayishimiye ubwiwe yagirizwa kuba afise uruhara muri urwo rupfu rw'uwo bavyaranye gatatu. Nido na Eloge Divin Remesha.
hari ku munsi wa kane igenekerezo rya 23 Nyakanga uyu mwaka nko mu gihe cya saa moya mw'ijoro hatewe grenade ku rugo rwa Lieutenant Colonel Ahon Ndayishimiye. Iyo grenade yahitanye abantu batatu, umwe muri bo yari umutambukanyi wa Aroni Diane Ndayiragije, bandi babiri bari bagizwe n'umukozi wo mu nzu n'umwe mu basirikare bacungerera ubuzima Lieutenant Colonel Ahon Ndayishimiye. Iyo grenade yaguye mu gikoni, niho umutambukanyi wa Aroni Ndayishimiye yarari ari kumwe n'umwigeme abafasha akazi ko mu nzu. Ahon Ndayishimiye na Diane Ndayiragije bari bafitaniye abana batatu, umukuru afise imyaka 8, uwanyuma nawe akagira 3. Ku munsi wa gatanu rero bari mu kiriyo, umukuru w'abana ba Aroni Ndayishimiye na Diane Ndayiragije yiganiye abari aho uko vyagenze kugeza nyina apfuye. Ico gihe uwo mwana kubw'amasoko anyuranye ya RPA yiganiye abari aho ko satashe yabwiye nyina wabo ko agomba kurya umutsima amucumbiye. Diane Ndayiragije kubw'amakuru RPA ifise yaragamburutse, yatumye umukozi mu gikoni kumushirirako amarike. Amaze kubira, umugore wa Aroni Ndayishimiye yarinjiye muri nyagikoni. Uko umwana mukuru wa Aroni yavyiganiye abari mu kiriyo kuri uwo munsi wa gatanu, nuko ico gihe abana babiri bato baherekeje nyina wabo mu gikoni. Aho rero se wabo Aroni Ndayishimiye nk'uko uwo mwana mukuru yavyiganye yaciye aja kubakurayo aja kubugaranira mu cumba. Akiva mu gikoni rero niho grenade yacitegwa. Amakuru RPA ikura mu bitaro vy'abasirikare aho uwo Diane Ndayiragije yaciye atwagwa imbere yo gucikana, avuga ko Aroni Ndayishimiye yagiye kumuraba. Ico gihe umugore ngo yararamuye amaso abwira umugabo ati ndugure twamugina Aroni, ivyo nkoreye Imana izobikubaza, ndugaye twamugina. Mu makuru yacu azokurikira uruganda rwa RPA ruzobamenyesha ibindi bimenyetso bigaragaza uruhara rwa Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye matricule SS 1793 asanzwe twara bato y'amajana 212 afise mu rupfu rwo bari bamaranye imyaka 11 bubakanye. Uruganda rwa RPA rero rukaba rutarashobora kuronka iyo ntwazangabo kugira igiri kivuze kuvyo yagirizwa. Eros Diveremesha urakenuye. Abantu bane ni uruganda rwa RPA rwamenye ko bishwe muri iyi ndwi twaraye dusozereye. Abo bagandaguwe bari mu ntara zibiri zitandukanye, babiri mu bahisi akaba ari abana. Inkuru ya Francine Mahoro. Mu ntara ya Ngozi hishwe abantu batatu, muri bo harimo umutama w'imyaka 70 yitwa Seruganda Andre, yishwe azibaguwe ibibugita bamusanze aho yaragwariye ku ivuriro rito ry'Inyagatovu muri komine Tangara kuwa gatandatu heze. Uwo mutama yabaye buhoho oshwe kuko yari yashikanwe kuri iryo vuriro uwo munsi nyene kubera yari yamusinzikarije ubuzima. Abantu babiri bavukana bagirizwa ayo mabi yakorewe uwo muhumure bari mu minwe y'igipolisi. Nyene mu ntara ya Ngozi abana babiri aribo ni Ukuri Keve w'imyaka 4 hamwe na Irakoze Nikeze w'imyaka 5 baragandaguwe baca batogwa ku munsi wa gatatu uheze mu kinogo kimwe bari bahambwemwo ku mutumba Ruyaga zone Musenyi muri yo komine nyene ya Tangara. Abana bafise base bavukana bose bari bamaze iminsi 2 barabuzwe irengero. Amatati yo mu muryango yo bari yo ntandaro y'ubwo bubisha. Abantu bane barafunzwe. Uwanyuma yamenyekanye ko yishwe n'uwo mu ntara ya Makamba yarazi ku izina rya Stefane. Yishwe atewe amabuye, inzu yiwe nayo iraturirwa n'abanyagihugu mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu ku mutumba Kiderege muri zone Kazirabageni komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Bamwagiriza uburozi. Abajejwe intwaro muri komine Nyanzarake basaba abanyagihugu kutihanira. Francine Mahoro urakenuye. Mukanya amakuru arabandanya. Tubandanyirize amakuru mu gisata c'agateka kazina muntu. Utwara zone Kibezi muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi arafunzwe kuva ku munsi wa kane w'indwi iheze mu gihe azira kuba yarabujije imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD guhohotera abanyagihugu mu kubatoza amafaranga ku gahato. Abanyagihugu atwara basaba ko yorekugwa. Inkuru ya Elvis Misigaro Vincent niryo zina ry'utwara zone Kibezi yo muri komine Mugamba ariko aratabarizwa n'abanyagihugu atwara, aho bavuga ko kuva ku munsi wa kane genekerezo Nyakanga uyu mwaka Misigaro Vincent afungiwe mu gaco ka Brigade Mugamba yagirizwa kubuza imbonerakure gutoza amafaranga ku gahato abanyagihugu. Umwe muri abo banyagihugu aravyigana.
umushofite zone wo mu Mugamba atwara zone Kibezi aratunzwe ku munsi wa kane azira yuko yabujije imbonerakure z'ahantu bita ku Gitumba gutoza amahera y'abanyagihugu atazi aho yabaje ati ayo mahera mutora muyatora muyashyira hehe ninde yabwiye gutoza amafaranga akaba afunzwe muri brigade mu Mugamba gushika ubu. Ikindi misigaro Vincent ngo nuko yanka ko n'abanyagihugu bo mu bwoko bw'abatutsi bahagarikwa ku karenganyo. Akaba yongera kandi akaba agira kuvugira abapasiteri n'abatutsi iyo igipolisi kije gufasha gutwara abantu akabaza kimwe ko abatanga none ifata mu bafatanye ntibafashe iki. Abanyagihugu muri zone Kibezi bababazwa nuko umutware wabo apfunzwe azira ubusa bagasaba bashimitse ko yorekugwa ngo kuko asanzwe yitaho ineza y'abatwara. Abanyagihugu asanzwe atwara ishavurira niga kubera uwo muntu ariko azira ubusa apfunzwe atakintu kimazira ari ukwanka ihohoterwa rikorerwa abanyagihugu atwara bidoga bavuga ati umuntu atwara neza kandi yitaho abantu bato bato aca apfungwa. Kuri iryo fungwa rya misigaro Vincent arongoye zone Kibezi uruganda rwa RPA twashoboye kuronka Ntahombaye Veniste musanteri wa komine Mugamba kugira agira ico abivuzeko. Elvis urakenuye nkuko nari nabibabwiye mu ngingo nkuru igenekerezo rya 11 gitugutu isi yose irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abigeme. Mu Burundi uwo munsi wahimbarijwe ku mugwa mukuru wa komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura. Icivugo c'uno mwaka kivuga giti ndugure twamugina duharanire kazoza keza kumwigeme w'umurundi kazi ndugaye twamugina. Mwijambo rijanye n'uwo munsi umushikiranganje ajejwe gufatana mu nda agateka ka muntu hamwe n'ukungana kubitsina Imede Sabushimike yavuze kuri uyu wa 8 gitugutu ko akeza leta ku ntambwe igeze ko mu gukingira umwigeme n'abigeme b'abarundi kazi kuvyo bamaze gushikako muri rusangi gushika ubu. Kurikira Imede Sabushimike n'umushikiranganje ajejwe gufatana mu nda agateka ka muntu hamwe n'ukungana kubitsina. Umunsi mukuru ushitse mu gihe leta y'u Burundi yishimiye intambwe igezweko mu guteza imbere agateka k'umwana w'umwigeme. Aha twoshimikira cyane kwishingwa ry'igisata kijejwe ineza y'umwigeme n'itunganywa ry'umugambi w'igihugu werekeye kurwanya inda. Umunsi mukuru ushitse kandi mu gihe abigeme b'abarundikazi bamaze iminsi berekanye ubuhinga n'ubukerebutsi bidasanzwe mu gisata cyo kwinonora imitsi n'inkino, aho abigeme bateye iteka igihugu cyacu ururirimbo rugihayagiza rugasamirana mu makungu. Naho biruko abakurikiranira hafi bijanye n'indero bavuga ko mu Burundi hacibonekeza ibitigiri vyinshi by'abigeme bahagarika amashure. Bamenyesha ko iruhande yo gutwara imbanyi batifuje ukubura ibikoresho by'isuku mu gihe bari mu butinyanka ari kimwe muri bikuru bituma abigeme b'abarundikazi bayobegwa canke baheba amashuri. Ni inkuru twateguriwe na Josiane Muzaneza. Abakurikiranira hafi bijanye n'indero mu Burundi bamenyesha ko ibitigiri by'abana b'abigeme bacira amashuri hagati ari byinshi kurusha ivy'abana b'abahungu. Basigura ko uretse abigeme batari bake bahagarika ishure kubera batwaye inda batifuje, ngo hari n'abandi bayahagarika babitumwe no kubura ico bakoresha iyo bari mu butinyanka. Abana benshi kwe ukura amakotegise ugasanga bagiye basura ku ishuri urumva asiba iminsi ine ku kwezi babaha amakayi bamuhaye umusirikare kugira ngo ume ku ishuri umwana w'umuye kotegise n'ubundi agakora amasura ku ishuri bafashe abana barabahiwa bagaca baheba. Abo bakurikirana igisata c'indero bavuga kandi ko abigeme benshi bibagora cane gusigura igituma batatonze ku ishure muri ico gihe, ibiheza bigatuma baronka amanota adashimishije mu vyigwa kubera ko badaheza ngo bahabwe amahirwe yo gukora utubazo abandi baba bakoze atariho bari. Hariho abana batinya kubivuga ugaca usanga nabwiye mwigisha agaca abona umwana agira ahora iminsi ine agaca amurungika agategereza n'urupapuro rwa diregiteri n'urupapuro kwa muganga atagiyeko umwana agaca aronka zero muri kuru. Abahinga mu bijanye n'indero baganiriye na RPA basaba abarongoye ico gisata gukurikirana mu buryo budasanzwe ico kibazo. Ikindi basaba nuko hoshigwaho umugambi uhoraho wo gutanga ivyo bikoresho vy'isuku ku bigeme na cane abatishoboye, gutyo ikibazo c'abaheba amashure gitorerwa inyishu irama.